Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa mbere genekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Sangwa ikaze mu makuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Amatoni 25 y'umuceri yatanzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu uheze yagiye muri Guinée Equatoriale. Mu ntango zano makuru muraza kubikurikira. Muri ano makuru turababwira abantu uruganda rwa FPA rwamenye ko bishwe muri aya mezi atatu aheze. Ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura uretse ko cahindutse ikuburiro ry'imyanda yose ngo n'ishamba rihari rirateye amakenga abakunze kuhaca kuko ngo hashobora kuba hamaze no kwadukamwo ibikoko. Mu mpera zano makuru muraza kubikurikira. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe ukwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duheraye amakuru mu gisata c'intwaro nkuko narimejeje kubica ku masonga. Umuceri warungitswe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha Ndayishimiye ku munsi wa gatatu wagiye muri Guinée Equatoriale. Uwo muceri upima amatoni 25 wakuwe mu mfashanyo Ubushinwa bwaheruka guha igihugu c'u Burundi. Inkuru tuyibaze Emile Nibasumba. Yose hamwe yari 25 amatoni y'umuceri yapakiwe n'indege ya gisirikare ya Guinée Equatoriale ku munsi wa gatatu heze ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Urubuga ngurukana bumenyi rwa leta ya Guinée Equatoriale rumenyesha ko ayo matoni 25 y'umuceri ari imfashanyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayubaha yarungikiye Constancia Mangensue Okomo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale kugira ngo amushigikire mu bikorwa vy'ishirahamwe ryiwe Constancia Mangensue Okomo Foundation. Amakuru ava mu gisagara ca Bujumbura nayo amenyesha ko ayo matoni 25 y'umuceri yakuwe mu muceri wangana amatoni 910 Uburundi buheruka guhabwa nk'imfashanyo na leta y'Ubushinwa haraheze indwi zibiri. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko mu bubiko bw'uwo muceri watanzwe n'Ubushinwa hamaze gukugwamwo uwundi ungana amatoni 7. Amatoni 5 muri yo wakaba yashiriwe inteko z'Uburundi ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atwawe n'imiduga yaciye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ayandi matoni 2 y'umuceri ngo akaba yahawe abanyagihugu. Ariko rero naho abategetsi ba Guinée Equatoriale bemeza ko amatoni 25 ico gihugu caronse ari imfashanyo, amwe mu masoko ya RPA avuga ko uwo muceri Angeline Ndayubaha Ndayishimiye yoba yarawubagurishijeko. Emile Nibasumba. Tukiraho nyene mu bivugwa mu gisata c'intwaro hari abapolisi barenga 700 bamaze amezi 6 bataronswa amafaranga yabo. Abo bapolisi basezerewe mu kazi mu mpera z'umwaka uheze batari bwashikire imyaka y'ubukukuruke. Gushika uyu munsi ntibarasubira kubona ifaranga na rimwe. Ines Gakiza. Abo bapolisi bakorera mu mico itandukanye y'igihugu bari mu rwego rwo hasi ntibagihembwa kuva mu kwezi kwa gitugutu umwaka uheze nk'uko babimenyesha. Batanguye guhagarikirwa imishahara bakiri ku mirimo. Barishuje mu buyobozi bukuru bw'igipolisi babideza gukosora amakosa yatumye badahembwa. Baragiye ku makonti y'abahembego basanga ni nete zero, ari nete zero ukagira uti nire isanzwe. Hanyuma ukwezi gukurikiye muri Novembre baragenda basanga ni nete zero, ati ntibishoboka reka tugende muri Direction Generale dutwara. Bashitseyo bati ibi bintu aba bantu nabahe, basanga n'abantu handitswe mu mashini ko bavutse sebutante nabo muri kategori yo muri doctor sebutante na sebutante bo bati none twobaho tutariko turahembwa duhaye amezi 2 tutaronse mu muryango turashonje. Ati gende musubire ku kazi turiko turabikora. Abapolisi ariko bagumye barindiriye ko imishahara yabo bashikira barabura.
basubiye kwishuza hagutunganirizwa vyaheze ahubwo babarungitse kumuhana. baca baraza ku bwinshi rero barambaye isa direction generale de la police bashitseyo bati none tweho tudahembwa batumviriza tubabwire ubu reka gutera muja ku kazi tera muja ku gatumbi yo muvuka tuzobiregulariza tuzobatumako. Abo bapolisi barenga 700 batangazwa kubona barungitswe batari bwashikane imyaka yo gukukuruka, bamwe bari bagisigaje umwaka wose abandi imyaka 2. Abo bapolisi bavuga kandi ko atacanditse na kimwe bahawe cigituma batashe ko bakukurutse canke ari kuzindi mvo. Ico bahabwa ni igipapuro cerekana ko basubije umwambaro hamwe n'inkoho vy'akazi, ico bita décharge mu gifaransa. Abo bapolisi basaba kuronswa gahembo kabo batahawe kandi barakoreye no kumenyeshwa imvo barungiswe ku mihana. Barakukurutse bahabwa gahembo k'abakukuruke. Twarondeye Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano ariko nitwashoboye kumuronka. Ines Gakiza, amakuru mushikirizwa ni radio FPA mushobora kuyaronka muciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook, Twitter na YouTube vy'iradio FPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye amakuru twabateguriye. RPA mu gisata cy'umutekano nkuko nari mpejeje kubabwira mu ntango zano makuru, abantu 68 ni buruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu mezi 3 aheze. N'ubwicanyi bwabereye mu ntara 10 muzigize Uburundi. Muri abo bishwe abakenyezi ni 10 hamwe n'abana 10. Josiane Muzaneza. Muri aya mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2023 intara ya Gitega niza kwisonga muzagandaguwemwe abantu benshi, aho uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abagera kuri 13 igakurikirwa n'intara ya Cibitoke iharugwamwo abantu 10 bagandaguwe muri ico kiringo nyene. Eka no mu gisagara ca Bujumbura uruganda rwa RPA rwaramenye abantu bagera ku 9 bagandaguwe, mu gihe mu ntara ya Kirundo hishwa abantu ndwi. Ibyo intara ya RPA yashoboye kumenya ko zagandaguwemwe abantu ni intara za Rumonge na Ngozi hishwa abantu 5 muri imwe, mu gihe mu ntara za Bururi na Muyinga bahiciye abantu 4 muri imwe. Mu ntara ya Makamba harishwa abantu 3, mu ntara za Kayanza na Bujumbura naho hagandagurirwa abantu 2, mu gihe mu ntara za Muramvya, Ruyigi, Bubanza hamwe na Karusi hagiye haricwa umuntu umwe. Muri abo bishwe harimo bamwe batemagujwe imipanga, abandi bakererwa amazosi. Mu bagandaguwe kandi 10 n'abana bakiri bato hamwe n'abakenyezi 10 nyene. Muri iyo migwi yose uko ari 2 tubabwiye hakaba harimwo abagandaguwe babanje gushurashuzwa. Tugukengurukire Josiane Muzaneza. Ibivugwa mu gisata cy'agateka kazina muntu, umunyagihugu ritararenga Vital yomowe mu gwiwe n'imbonerakure zo muri commune Ntega iri mu ntara ya Kirundo kubera ubutare basanze mu itongo ryiwe yarakwiye kwimugwa na leta agashigwa mu kindi kibanza hakurikijwe amategeko. Ivyo bishikirizwa n'umunyamategeko akongera akaba mu baharanira agateka kazina muntu Runyagu Yves. Runyagu Yves aranegura ikoreshwa ry'imbonerakure mu bikorwa vya leta aho zisubirira abajejwe umutekano. Tumukurikire. Kubijanye n'ivyo twumvise muri commune Ntega, aho umunyagihugu yariko arimba ikinogo hanyuma bakagwa ku bintu bibaza ko bishobora kuba ari ubutare. Umuntu aravye amategeko y'u Burundi cane cane itegeko riraba ivy'amatongo, akaraba hamwe n'itegeko riraba n'ibijanye n'ivy'ubutaka n'ivy'ubutare. Ayo mategeko abiri yose aravuga ko mu by'ukuri umuntu iyo afise itongo afise uburenganzira ku biri hejuru n'ibiri munsi, ariko rero ku biri munsi iyo bigaragaye ko ari ubutare canke bita amakariyeri n'ibindi, mu bisanzwe ubwo burenganzira ntabwo aba gifise. Ivyo biri munsi vyegukira leta. Hanyuma tugarutse kuri ivyo byabaye Intega, nta kuntu umuntu wo mukura mu itongo ryiwe hanyuma ngo bace bamwangaza gutyo. Nk'abategetsi bari bakwiye kumushira ahantu ashobora kubandanya abaho neza n'umuryango wiwe nk'uko yarabayeho mu kibanza ciwe mu itongo ryiwe. Mukuraho nk'uko amategeko abitegekanya iyo bibaye ngombwa ko umuntu yegezwa hirya ku nyungu za benshi, ico bita expropriation pour cause d'utilité publique. Aho hantu haciye hashigwa urwaruka rw'imbonerakure kugira ngo bari ruhacunga. Ivyo rero nibaza ko ababigarutse ko kenshi amaraporo menshi y'amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi tubasaba ko iryo koreshwa ry'urwaruka mu bikorwa nk'ivyo bijanye n'ivy'igihugu abantu bihagarika.
ivyo rero navyo nyene twibaza ko ari ibintu bikwiye gukurikiranirwa hafi abategetsi cane cane abo mu bushikiranganje hejuru bujejwe ibijanye n'ivy'ubutare ico kibazo bagifate mu ntoki hakiri kare n'uwo munyagihugu ashobore gusubizwa mu vyiwe atakibazo. Tuve mu ntara ya Kirundo dusimbire mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu baba mu micungararo y'ihinguriro rya Buseko basaba bashimitse ko iryo hinguriro ryo kwimurwa bivuye ku mitigito y'amamashini iryo hinguriro rikoresha. Abo banyagihugu bavuga ko bagiye barahurira n'ingorane zitandukanye ku bijanye n'amagara yabo. Eric Niyonzima. Abanyagihugu muri komine Rugombo neza neza hafi ya hinguriro Buseko bavuga ko iryo hinguriro ari ikibazo gikomeye ku mibereho yabo kuko imitigito y'amamashini abononera bitari bike. Dufite ikibazo kigoye cyane aho imitigito y'ihinguriro rya Buseko n'ivyotsi bibangamiye abanyagihugu tuhaba. Uvyutse mu gatondo usanga mu cumba mu vyombo aho uraye hose huzuye ibivumbi vya Buseko by'isima bitumuka. Ivyo byose hamwe n'iyo mitigito rero nk'uko isoko ryacu rimenyesha bimaze kubagirako ingaruka zikomeye. Abavyeyi bavyara hataragera abandi bakabura abana. Ingwara zo mu guhema nabi, abavyeyi biwungenze baguma bako inda zikoroka, hari n'abana bavuka batageze ndetse n'abavukana ubumuga kubera ibihinguriro. Iki kibazo abanyagihugu bavuga ko bakimaranye imyaka irenga 6 birirwa basemerera ariko ntagire igikorwa. Umushikiranganje wa mbere Jevende Yakobuca yari yabemereye kagiye kugitorera inyishu ariko nubwo aheza amezi 6 abibemereye ariko atagikorwa. Bamusaba ko yobagarukirako kugira imiryango yabo ntibandanye igira ingorane. Basabanya kubahwa umushikiranganje wa mbere ko yatwijeje yuko ikibazo yagifashe mu minwe nyabona agifate mu minwe by'ukuri maze abenegihugu twegereye aha muri Buseko turuhuke kuko turarushe nyabona twamusaba yumva amarira yacu maze ashobore kugira icyo adufashije kugira ngo iki kibazo c'ihinguriro rya Buseko gitore ku muti. Mu ruganda rwa RPA duhamagaye umushikiranganje wa mbere Jevende Yakobuca kugira ngo icashikirije kuri ico kibazo telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Eric Niyonzima urakenuye. Mukanya dutandukira ibivugwa mu gisata c'imibano n'ibidukikije. RPA mu gisata c'imibano abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baridogera abacuruza isukari kuba batubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta. Bavuga ko amafaranga 1000 ariyo bamwe mu badandaza barenza ku giciro kizwi. Basaba abajejwe intwaro gufasha bagacungera iyubahirizwa ry'ibiciro. Eloge Diveremesha mwidonido. Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bamenyesha ko ibonekeza abadandaza bishingira uko bishakiye igiciro c'isukari. Abo banyagihugu bavuga ko ikiro kimwe c'isukari kigurishwa amafaranga 3500 harengejwe k'igihumbi kuyo leta yashinze. Ibitaborohereza nk'uko babandanya babisigura muri kino gihe ngo bugarijwe n'ubukene butagira izina. Mu bice biherereye hagati mu gisagara bamwe mu banyagihugu bavuganye na RPA bamenyesha ko ahiwabo abadandaza bashinze ivyo mu buzi arinda gukora kugira ngo ashobore kugura isukari. Uburenganzira bwo kugura no kuronswa isukari butangwa no kugura ikindi kidandazwa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu aba mu bice biherereye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nawe usanga imwe nyene ya leta izwi mugabo bakurenza ibiro bibiri kandi amarimantasiyo nka Kingstare, amarimantasiyo nka Wakatikati, amarimantasiyo aho bita ku Gahara n'ahandi urayironda gusaba ko baguze nk'umukate breda canke ibindi bintu byose bakoresha bijanye n'isukari. Abo banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba leta gutorera inyishu ikibazo c'isukari kidahengeshanya kwibonekeza. Basaba kandi ababijejwe gucungera ibiciro by'isukari ko biriko birakurikizwa nk'uko leta yabishinze. Urakoze Eloge Divin Remesha. Tukiraho nyene mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye n'igisata c'ibidukikije. Ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura haruhande yuko cabaye ikuburiro ry'imyanda yose ubu cahindutse ishamba. Abanyagihugu bahagendera bavuga ko ubu aho hantu harangwa umunuko gusa, eka mbere baranatinya ko hoba harimwo n'ibikoko nk'inzoka. Daniker iratwumva. Ni nk'ikibira cimukiye hahora isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kibanza ibiti vyarazitanye vyaranaduze kugeza ku gisenge. Iryo shamba rero riteye ubwoba abanyagihugu, bibaza mbere ukungene n'inzoka zitararya abantu bakunze kuba bahegereye. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Ishamba rihambaye cyane rwose, ishamba rinini cyane rwose
abo sinumva n'igituma abapolisi batararibwa n'inzoka cyangwa ngo baribwe n'ibindi bikoko kuko ndibaza ko ari ibikoko bihambaye cyane rwose bigira ibikoko binini kuko n'ishyamba ritagira uko ringana harateye ubwoba cyane rwose harateye ubwoba urungurukiye inyuma hariho ibiti byarakuze ku buryo hasigaye harimo ibiti bipima nk'imetero nka 12 by'uburebure byameze mu isoko aho isoko nkora si ibiti gusa ahubwo icyo kibanza cyabaye n'iyarara umunuko ni uharangwa abanyagihugu rero bakabona ko leta itanitswe amagara y'abantu ubundi ku bwabo aho hantu hobaye hakorerwa isuku hari iyarara abantu badandaza inyuma yaho inyuma y'isuku nkora Bujumbura amayarara hanuka ibintu nyine mengo sinzi mengo abatwara ntibitayeho isoko ahabuze ntitayeho n'ubuzima bw'abanyagihugu ntitayeho n'ubuzima bw'abanyagihugu kuko haranuka ni mu gihe rero iruhande y'iryo shamba n'uwo munuko hari abantu barekuriwe kuhadandariza uruganda rwa RPA rwarondeye Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura ariko telefone we yahamagara hakabura uyitaba. Tugushimire nawe Dani Claire iratwumva ni no kuri iyo nkuru yawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutororokanya aya makuru. Mwebwe mwese mwaduteze yompi ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nije nariko ndayabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwanye.